Ndabaramukije kandi ndabahaye n'ikaze. Iri jwi uri kurumva ni Desire Kwizera muri kumwe. Urashobora gutangara humvise ko Yesu yarafise umusiguzi yakunda cyane. Urashobora mbere no gutangara umenye yuko atari mu ishengero rya Luterienne, Methodiste, Pentecote, Anglicane nta dini yarafise. Uwo nawe wundi yitwa Yohana Mubatizi. Yesu yaramushingiye intahe ikurikira: ndababwira ukuri, mu bavyawe n'abagore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana Mubatizi. Amaje tuyasanga muri Matayo 11 ku murongo waho wa 11 kuri A. Turazi ko abantu bose bavyawe n'abagore. Iyi mvugo nkuko Yesu ayibona yerekana ko Yohana Mubatizi aruta abantu bose bigeze kubaho. Mu kuvuga gutyo Yesu ntiyashikuje. Si bibi kwiyumvira ko Yesu yahayagiza Yohana kubera ingeso yarafise. Ico gituma utegereza kwiga no kwigana izo ngeso. Ndabona ingeso ndwi zo mu mpwemu zatumye Yohana Mubatizi ashimwa cyane. Nagikorwa cya Yohana cerekana ibango ryo kuvuga ubutumwa. Umukozi w'Imana wese ategerezwa kugira izo ngeso ndwi. Duhere ku ya mbere. Uko niko gushinga intahe kwa Yohana. Abayuda bamutuma ko abaherezi n'abarewi bavuye Yerusalemu bamubaze baturinde. Nawe aravyatura ntiyahisha ukuri. Aravyatura ati si jewe Kristo. Baramubaza bati none se bimeze bite? Uri Eliya? Ati sindiwe. Bati uri wa muntu avugishwa n'Imana? Atoya. Baramubaza bati none urinde? Utuje kwishura abadutumye. Kuri wewe wivuga gute? Ati ndijwe ryusemerera mu bugaragwa. Ati nimugorore inzira y'Uhoraho nkuko wavugishwa n'Imana Yesaya yivuze. Amaje tuyasanga muri Yohana cya mbere ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 23. Yohana yamenye ihamagarwa ryiwe arigumamwo. Abakozi bose barakeneye kumenya ihamagarwa ryabo no kurigendera. Urumuvuga butumwa ntugerageze kuba umwungere. Urumwigisha ntugerageze kuba umuvugishwa n'Imana. Ahandi ho uzoruhira kuzazanirwa. Womenya gute ihamagarwa ryawe? Urimenya mu kurondera umwami yaguhamagaye. Ubwa kabiri mu gusuzuma ingabire yawe. Nimba Imana yaguhamagariye kuba umuvuga butumwa izogushoboza gukora ico gikorwa. Nubwa gatatu mu kwemezwa n'abandi babona ingabire yawe. Umaze kumenya neza ihamagarwa ryawe utegerezwa kurigendera n'umutima wawe wose. Ntiwemerere ibintu bigukura mu muhamagaro. Abantu benshi basaba Imana ikora ivyo ibategeka gukora. Nowa ntiyarindiriye ko Imana iza kwiyubakira ubwato. Izina ibango risobanurwa igikorwa. Satani azogerageza kuguhuvya ntushitse ihamagarwa ryawe, ariko utegerezwa guhangana nawe mu kwizera. Nawe tutabona aho vyanditse, menya neza ko hariho umunsi Yohana yatangura kuvuga ubutumwa mu ntara Yorodani. Ikoraniro ryiwe rya mbere ryari rito ryamukurikiye. Hari abantu benshi bamushinyaguriye igihe yatangura kandi yarahamwe, ariko ntiyabivuyemwo. Intumbero yiwe kwari uguhimbaza Imana yamuhamagaye. Ico cyatumye abandanya neza. Ingeso ya Yohana dukwiriye gukurikiza, kumenya umuhamagaro wawe ukawugumamwo. Ingeso ya kabiri ya Yohana tuyisanga muri Matayo 3 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Avuga ngo muri iyo misi haza Yohana Mubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Yudaya ati mwihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu yashima cyane Yohana uko yavuga ubutumwa butahurika. Nibwo butumwa Yesu yigisha. Usubye muri Matayo 4:17. Yohana yahamagarira abantu kwihana no kuva mu caha hanyuma bakagororoka. Yemeje yuko imigenderanire n'Imana itangura igihe twihana. Abatihana bazoherera ikuzimu. Yohana ntiyigeze yemeza abantu ko Imana ibakunda. Ntiyabwiriza abantu abadigadiga. Ntiyabwira abizera ko Imana izobajana mu ijuru naho boronderera agakiza mu bikorwa byagezwe. Yabona abantu nkuko Imana ibabona. Yababona nk'abagarariji bashorerwa ikuzimu n'ivyaha vyabo. Yarabagabishije babwira ku burake bw'Imana buzoza. Yarabatahuje akaga barimwo uko banse guhindura imitima n'ibikorwa vyabo. Ingeso ya kabiri umukozi wese agira abigishwa ashobora kwigana Yohana ni kwigisha yuko kwihana ariyo nzira yonyene yuganira imigenderanire n'Imana. Ingeso ya gatatu ya Yohana dusoma muri Matayo 3 ku murongo wa 4. Avuga ngo Yohana uwo imyambaro yewe yari y'ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda urusato mu rukenyerero. Indya ziwe zari nzige n'ubuki bwo mwishamba. Yohana ntiyari afise ishusho y'abavuga butumwa
bw'imihezagiro. Umuntu nka Yohana ntiyashobora guhabwa akanya ko kwigisha mu ishengero ry'abatunzi uko atagira impuzu z'abasiguzi bagendera mu mihezagiro. Yohana ahubwo yari umukozi w'Imana atarondera inyungu mbi. Ntiyarondera ubutunzi bwo mu isi, ntiyarondera icubahiro c'abantu mu kwambara iby'agaciro kanini. Yarazi ko Imana yitegereza imitima, yabayeho yoroheje kandi ingeso ziwe ntawe zatsitaza. Uko atarondera amahera, raba ingene bihushanye n'ingeso z'abakozi benshi bo ku isi bakoresha ubutumwa bwiza mu kurondera inyungu zabo ubwabo. Abo bavuga Yesu kutariko basambura inyigisho za Yesu Kristo. Inyigisho ya gatatu yatumwe Yesu akunda Yohana no kubaho ubuzima bwiyoroheje. Ingeso ya kane ya Yohana tuyisanga hano mu butumwa bwiza bwa Luka 3:7 kugeza ku 8. Abonye Yohana abafarisayo n'abasadukayo bazanwe no kugira ngo abatize, arabaza ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yaburiye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwame imbuto zikwiranye no kwihana, mwe kuvuga muti dufise Aburahamu niwe sokuruza. Ndabwire yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Ubwikorwa cya Yohana cyabandanya gushikira abantu benshi, ntiyahinduye ubutumwa, ahubwo Yohana yagezaho iyumvira igituma abantu baza kubatizwa, ko atoba ari kubera ko bakurikira abandi canke ko kubatizwa vyabaye nk'umugenzo. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo barafashe urugendo ruja kuri Yorodani. So muri Matayo 3:7 yatinya ko abantu bohava bigana abandi. Yarakoze ibishoboka vyose abakura mu kageso ko kwigana abandi. Ntiyashaka ko hagira umuntu yumvira ko kubatizwa ariko gukizwa, cyane ko kubatizwa bibuza abantu gutererwa ikuzimu. Yavuze ko kwihana bizana ivyamwa vyo kumvira. Ikirengeye vyose kubera yuko abayuda benshi bishira mu mugwi wamaze gukizwa kuko bakomoka kuri Aburahamu. Yohana yaraberetse ko ivyo vyizerwa atari vyo. Ingeso ya kane yatumye Yohana ashemagizwa, yarakunda abantu akababwira ukuri. Ntiyigeze aremesha umuntu adashaka kwihana. Nta munyavyaha yabwiye ko azoja mu ijuru. Ingeso ya gatanu ya Yohana ntiyabatiza abantu badashaka kwihana. Nta muntu n'umwe yigeze gushigikira ubupfu bwiwe. Yabatije abantu bemeye kwihana ibyaha vyabo. So muri Matayo 3:6 yagabishije abaza kuri wati, nuko incabiti genekerejwe ku bitsina vy'ibiti, nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturire mu muriro. Matayo 3:10-12. Yohana ntiyatinya kuvuga ukuri kubijanye n'ikuzimu. Abasiguzi ntibigera babicisha mu kanwa uko bikwegera ko abantu ntabitima bashaka kugomorera Kristo. Yohana ntiyatinye kubivuga nkuko na Yesu atatinye kubivuga mu siguro yiwe yo ku musozi. Abafise imitima yejejwe nibo bazoragwa ubwami bwo mu ijuru. Abama ibibi bazotererwa mu muriro. Iyo Yohana abakiriho yari kugabana n'abakristo bamwita umusiguzi w'umuriro n'ibizuko by'ikuzimu, muvugishwa w'akaga n'ibara, umukozi adakuyakuya abantu canke uvuga ibibi gusa, utinyisha abantu, umunyamategeko canke uyumvira ko agororotse. Ariko yagumye akundwa na Yesu. Ingeso yiwe ya gatanu, ntatinya kuvuga yuko intabarirwa zizoherera ikuzimu kandi werekane abemerewe kuja mu ijuru. Biratangaje kubona Luka yise insiguro ya Yohana ubutumwa bwiza. Uravye muri Luka 3:18. Insiguro ya gatandatu ya Yohana yatumwe Yesu amukunda. Naho Yohana yakoreshwa cyane n'Imana akamenyekana n'abantu benshi. Yaramenye ko atacari co yiganije na Yesu, aranga no gushira umwami wiwe hejuru. Nukuri jeho ndabatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no muriro. Matayo 3:11. Raba ingene ingeso ya Yohana itandukanye n'ubwibone tubona muri iki gihe
kubiyita abakozi b'Imana. Ibinyamakuru vyabo vyuzuyemwo amafoto yabo ubwabo. Yesu ashigwamo gake gashoboka, barondera gushimwa n'abantu gusa, nta munyeshengero ashobora kubegera canke kubakorako. Bironderera ivyubahiro by'ubwoko bwose, mbere bamwe basa n'abategeka Imana n'abamarayika. Ariko Yohana yavuze ko adakwiriye no kumutwaza n'inkweto. Ntiyihuse yemera kubatiza Yesu igihe yamuturikira. Amaze kumenya ko Yesu ari we Kristo, yaciye yerekana abantu bose uwo bategerezwa kumvira. Amwita umwagazi w'intama w'Imana akura icaha c'abari mw'isi. Yohana 1:29. Urya akwiye gukuzwa nanje ngirwe muto. Yohana 3:30. Yendutse cyitegerezo cacu no guca bugufi. Iniyo ngeso ya gatandatu yatumwe Yesu akunda Yohana nk'umusiguzi mwiza, guca bugufi no gukuza Yesu, ntugire inyota yo kwishira hejuru. Ingeso y'indwi ya Yohana yatumwe Yesu amukunda. Abasiguzi b'iki gihe bavugira mu bwinshi kugira ntihagire uwo bakomeretsa. Urazi ingene vyoroshe kuvugira hejuru. Imana igomba kugira neza. Abeza n'ababi bitabira icarimwe bati amina. Abasiguzi benshi babona ko ari vyiza kubuza abantu gukora ivyaha bizwi nabo mw'isi, ariko mw'ishengero bakanka kubidomako urutoke. Barashobora guhagurukira icaha c'ubusambanyi, ariko ntibashobora kugabisha abakristo babo ku kaga k'ubuhumbu bwandagazwa n'amasinema y'ubushurashuzi bafise mu mazu yabo. Gutinya abantu vyabereye umutego mu buzima. Hamwe n'ivyo, Yohana ntiyigeze atinya kudoma urutoki ku vyaha. Luka yanditse ati, ishengero riramubaza riti, none tugire dute? Arabishura, tufise amapfundo abiri, rimwe narihe ubudafise, n'ufise ivyo kurya nagire gutyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati, mwigisha, tugire dute? Arabishura ati, ntimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati, tweho tugire dute? Arabishura ati, ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Luka 3:10-14. Biratangaje kubona ko ibintu bitanu muri bitandatu Yohana yavuze bijanye n'amahera canke ubutunzi bwo mw'isi. Yohana ntiyatinye kubwira abantu ibijanye n'ubunyabigega nk'uko tuvyigishwa mu buzima rukristo, cyane cyane ibwirizwa rikuru rya kabiri. Yohana ntiyarindiriye imyaka myinshi kugira ngo abizera bashasha bashobore kurya amagufa. Yarazi ko gukorera Imana n'amahera bidashoboka. Nico cigwa ngenderwako umukristo wese. Ibi binyibukije ikindi kintu. Yohana ntiyagagamisha utuntu duto duto, ntiyashimikira ku myambaro cyayiboneshwa amaso abenshi biyumvira ko bizana ukwera, ahubwo yashimikira ku bintu ngirakamaro dusanga mu vyagezwe. Matayo 23:23. Yarazi yuko igikenewe ari gukunda ababanyi nk'uko twikunda, no kugirira abandi ivyo twifuza ko batugirira, kugaburira no kwambika aboro canke ibindi bigize ubuzima, kugiranira imigenderanire myiza n'abandi, no kubumbwa n'ivyo dufise. Iyi niyo ngeso y'indwi Yesu yashima kuri Yohana. Ntiyasigura mu bwinshi, ariko yaradoma ku rutoke ibintu abantu bategerezwa gukora ngo bahimbare Imana, gukoresha neza ibyo twabikijwe n'Imana n'ibindi, kandi yitwararika iby'agaciro. Mu ncamake, igikorwa c'umwungere cyangwa umwigisha kirangwa n'ibintu byinshi cyane biruta ibyo bintu ndwi twabonye kuri Yohana. Yohana yabwiriza abatarihana. Abungere n'abigisha bategerezwa kwigisha abantu bamaze kwihana. Inyigisho zabo zitegerezwa kwenena kuza Yesu dusanga mu vyete bigize isezerano rishasha. Ingorane nyamukuru nuko abantu bagerageza kwigisha abo batazi. Muri iki gihe turimwo, abanyavyaha bigishwa nk'abamaze kwihana. Kwicara mu masengero siko gukizwa. Nico gituma usanga ingeso zabo zidatandukanye n'izabo mw'isi. Turakeneye abakozi nka Yohana mubatizi ngo bigishe mu mashengero yacu. Umva wogira ico wokora, wumva woba umwe muri abo. Reka ndabashimire cyane. Ndizera neza yuko kino cigwa cyakwigisha cyane gufashije. Ireze kwize mu muri kumwe. Rero kino cigwa ugisangiza abandi ngo nabo bumve batahurira, kandi joje muri commentaire ukandika mbega niki wumva wo twunganira byo twavuze. Ndabashimiye cyane.